Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntamvu idaheta TV na cane mwebwe musanzwe mukunda mukongera mugakurikirana kino kiganiro yaga muganga amagara meza kugubwa neza kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije ndabaha ikaze jewe Janvier Manirambona sanzwe ntunganya kino kiganiro nkongera nkakibashikiriza nkuko mubibona nije nongeye kugaruka kugira ngo dusangire kino kiganiro. Iki kiganiro gifise intumbero yo gusangira n'abakunzi bacu inyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara, ivyo navyo kugira ngo bifashe umukunzi wa kino kiganiro kumenya ibikwiye n'ibibereye ku magara yiwe kugira ngo ashishikare kubungabunga amagara meza, kumenya ibimenyetso vy'ingwara iyi canke iriya bivanye niyo tuba tuko turavuga ko muri kino kiganiro, kumenya ingaruka mbi zishobora kuhaba iyo umuntu ativuje hakiri kare, kandi kumenya mbega n'iryari rero umuntu yotabariza uwiwe kwa muganga canke nawe akanyaragasa akagenda kubajejwe amagara y'abantu kugira ngo novuga ngo agarukire ku magara yiwe ubuzima butarasinzikara canke amagara atarasinzikara ngo ahave aduca mu myanya y'intoki. None rero nuko ivyo nivyo bikuru kino kiganiro cubakiyeko. Uyu munsi rero tukaba twagomba dusangire novuga ngo ikintu cambe mu bintu 10 tugiye kuzovugana muri no minsi kigize ivyiza bikomoka kuri tungurusumu. Tungurusumu nibaza ko itahuritse izwi ivyo bita aye canke garlic mu ntuze mu Congereza, aye ho ne mu Gifaransa nibaza ko bitahuritse. Tungurusumu rero ni kimwe mu bitunguru kumaze ko hariho oignon rouge, oignon blanc, igitunguru gitukura, igitunguru cera, kandi ivyo byose bikaba ari bimwe mu bintu bikoreshwa novuga ngo mu birungo vy'ivyo dufungura mu buzima bwacu bwa misi yose. Rero tungurusumu burya ushobora kuba utazi akamaro kayo, ushobora kuba utazi ico ishobora gufasha, ariko tungurusumu nayo hajya burya Imana ntiyihenze kuyishira kw'isi kuyirema ikayiremana n'izindi mfungurwa. Tungurusumu irafise ibintu vyinshi ifasha cane, mbere bigatuma ibaho irengeye kwitwa tungurusumu gusa nkaho mengo ni kirungo mu bindi birungo, ahubwo muri naturothérapie canke muri nutrition et diététique umuntu ararengana akayita umuti kuko ifise des propriétés zifasha kuvura mu buvuzi kama indwara zitari nke, kandi mbere izo propriétés nyene ivyo biyiranga ivyo biyigize bikaba bihindukira bigafasha no gukinga amabi menshi, indwara nyinshi, impanuka nyinshi ku magara y'uwuyifata y'uwuyihereza. None rero ntabicishije amajambo kubera ko kuzirora navyo nyene atari nkenerwa. Mbega tungurusumu itumariye iki canke itumarira iki canke ishobora kutumarira iki hamwe twoza turayihereza? Ikintu cambere muri bino bintu 10 tugiye kuzoza tuvugana ni naco mbere kigize kino kiganiro. Tugiye kuzoba tugira ikiganiro cubakira ku kintu kimwe, hanyuma duca tugarukiza ngaho nitwaheza tuzobifatanya byose uko ari 10 hama tubigirire novuga ngo playlist canke urukurikirane rw'ivyo biganiro vyagize ico cigwa kitwereka ivyo tungurusumu itumariye. Rero burya tungurusumu ngo iragwanya ama microbe rero nibaza ko muhora muvyumva, ariko mugabo kandi nibaza ko abaciye mu mashure bakiga za laboratoire n'ibindi vyigwa kumbure bitandukanye za novuga ngo bijanye n'ama infection bijanye n'ubwandu n'ibindi, nibaza ko baca bavyumva cyane gose gusumba. Microbe rero ni umwe mu migwi novuga ngo y'imigera kumbure umuntu yovuga yica gutyo, microbe, virus hamwe n'ama infection. Rero iyi tungurusumu irafasha kugwanya ama microbe, irafasha kugwanya ama virus, irafasha kugwanya ama infection zangwa tuvuga ngo infection disa cyangwa se infection sanguine,
infection urinaire, infection sexuelle, infection y'ibiki n'ibiki, ubwandu butandukanye umuntu ashobora guhura nabwo mu mubiri. Iyo umuntu yihereza tungurusumu biramufasha cane kugwanya, novuga ngo izo ndwara zo mu mugwi w'ama infection, izo ndwara twita ngo ni ama infection canke izo ndwara twita ngo ni ubwandu. None rero mbega bigenda gute? Burya mu vy'ukuri ngo tungurusumu ni umuti nyakuri, ni umuti ukenewe ku magara yacu, ni umuti wogufasha gukira, kwivura, ni umuti kama wogufasha kuvura indwara zitari nke zibangamiye amagara yawe. Kubera iki? Kubera yuko ibigize iyo tungurusumu vyabone kwavuga ngo les propriétés za tungurusumu zifise ubushobozi bwo kugwanya ama microbe. Iyo tungurusumu ifise des propriétés antimicrobiennes, kandi tungurusumu muri iyo ntumbero nyene irafise ama propriétés antiseptiques. Ni ibigize biri muri tungurusumu bigwanya imicafu, bigwanya novuga ngo umwanda, no kuvuga mu yandi majambo urazi isabune ikijejwe kukaravye uri kugwanya imicafu, uri kurikura ku bucafu, uri kurisukura. Byumvikana ko na tungurusumu burya kuyihereza uburiko ni nkaho bufashe umubiri ukawuhereza isabune, ukawushira mu isabune umesura ngo iwukuremwo uducafu, imyanda, ibintu nyene nk'ibyo. Hanyuma kandi muri za propriétés nyene zigize ntuzeye tungurusumu harimwo des propriétés anti-inflammatoires. Ibi vy'ama inflammation twarabivuze ko abizi ikiganga cyangwa se kumba n'ibindi vyigwa kumbure byo birimo iyi terme inflammation. Ni kimwe mu bintu biba iyo novuga ngo habayeho infection quelconque quelque part, ahantu kanaka mu bihimba kanaka habaye infection cyangwa se habayeho novuga ngo ubwandu. Iyo rero byahuraguye bitameze neza, infection nako inflammatoire mu ntunge, inflammation nako ni kimwe mu bimenyetso vya infection, mu bimenyetso vyerekana yuko hariho novuga ngo intambamyi canke se ikitameze neza cabaye kigomba guhungabanya novuga ngo amagara y'umuntu. Rero tungurusumu iragwanya ivyo vyose bijanye novuga ngo na inflammation, iba iyo ibintu bitagenze neza, umuntu yagwaye, yanduye, yagize ayo masigne inflammatoire. Hanyuma kandi muri iyo ntumbero nyene yo kugwanya imigera n'ibindi, iyi tungurusumu irafise des propriétés antibactériennes. Nibaza ko babandi biga ibintu byo mu laboratoire byo gupima indwara n'ibindi, kumbe n'abandi babarize ibindi vyugo birimwo mwene ibyo bacterie, barazi yuko ari umwe muri famille y'imigera, imigera yitwa amabacterie, imigera yitwa amavirisi. Uravyumva ibintu nyene nk'ibyo mu mashuri twize harimo ivyigwa vyitwa vya microbiologie, uravyumva ibyo nyene za parasitologie, uravyumva ibintu nyene nk'ibyo. Rero iyi tungurusumu irafise na ma propriétés antibactériennes. Muravyumva yuko rero tungurusumu ifasha cane, novuga munyemerere mve gutya, murumva ko ari antibiotique yikwije, ibifise ibisabwa bikwiye bihagije bituma igwanya ama infection, ubwandu n'imigera y'ubwoko bwinshi mu mubiri. Kuko ngaha tubandanije tubona yuko tungurusumu nyene ifise n'ama propriétés antifongiques. Murabona ko hakuno umuntu agira ibintu by'ibifaranga, ukuntu umuntu agwara ibintu by'ibimomoto, umuntu ukuntu agwara ibintu by'ibihushi mu mutwe, ugasanga mu mutwe hava ibintu by'ibishirashira hariya mu mutwe, izi ngwara zataka cuire du chevelu. Murabona izi ndwara zo ku rukoba umuntu agwara, ugasanga nyene ibintu vyahuraguye. Rero ama antifongique y'imiti asanzwe ahari
burya harimwo niki, harimwo na tungurusumu kuko ifise ubushobozi bwo kugwanya ayo mafonjike, ubwo bugandu canke izo ndwara novuga ngo zo ku rukoba ziri mu mugwa w'amafonjike. Hanyuma kandi tungurusumu ngo isanzwe ari antivirale, ni antibiotique, n'umuti ugwanya ubwandu bw'indwara zo mu mugwi w'imigera yitwa amavirisi. Muca mwumva yuko rero indwara z'amavirisi burya harimwo za virisi zitandukanye, indwara zitandukanye ziri muri uwo mugwi. Wumva yuko mbere dusanzwe tuzi ko mbere imiti isanzwe yindi itanazivura ari ugupfupfahaza burya indwara ikomoka mu mugwi w'amavirisi. Turi buhave tuyita ko ari indwara idakira, ariko mugabo iyi tungurusumu ku muntu ayihereza neza mu buzima bwiwe bwa misi yose irafise ubushobozi bwo kugira ante bwo kurwanya amavirisi. None rero dutera dusozera nibaza yuko kino cumvikanye, murumva ivyo vyiza vyose bihuriye muri kino kiganiro cacu ca mbere, muri kino gice cacu ca mbere. Muca mwumva yuko rero kubw'iyo mpamvu ni nkenegwa, birakenewe cane yuko umuntu yogira ante yo kwihereza tungurusumu kugira ngo bimufashe kugwanya indwara zitandukanye zikomoka muri ivyo vyose twadondaguye, ubwandu, ama-infection. Bwa bundi rero iki kibazo c'ama-infection gihanze abantu, baravuga ngo ngwaye infection, burya ku bantu bihereza tungurusumu mu buryo bw'amaho, atari byo kuvuga ngo rimwe mu kwezi, rimwe mu mezi angahe, agahindura tungurusumu imfungurwa ya buri musi, ya misi yose. Murumva yuko canke ya hafi na hafi ushobora kutayirya imisi yose, mugabo kameme ntuhave umara igihe kirekire utagize udafunguye ibintu birimo tungurusumu. Urumva yuko rero iyo tungurusumu yogirana yogufasha cane kwivura ugakira izi ndwara zitandukanye zose turiko turadondagura, zijanye n'ubwandu, zijanye n'ibibazo bifatiye kuri ubu bwandu bwose canke se kuri no migera yose. Bakunzi bayaga muganga, akaryoshe ntigahora mwitama, kandi burya kuvuga menshi siko kuyamara. Ubundi yavuze ngo ndavuga simvura. Nizera yuko muri aya make nyene dushoboye kuvuga muri no mwanya tumaranye mwumvise bimwe mu bigize ivyiza dusanga muri tungurusumu. Tungurusumu ntizimvye cane, iyo ndayiguze mpora mbona ko nka tungurusumu y'ibihumbi 5 usanga ari utugoma twinshi. Bitokoroha mbere nibaza ko nk'umuntu umwe yovuga ngo yoyimara mu ndwi imwe, yoba yariye vyinshi cane, ko murazi navyo nyene tout excès est mauvais. Uriye vyinshi cane navyo nyene ntivyobora kuba vyo kugwaza mu nda canke vyogira vyotera ikibazo kiniki. Ibintu vyose biryoha iyo habayeho kuvariya, kuvanga, guhindagura, uravyumva, ntiwame ku kintu kimwe, kandi naco nyene uje ikikumaze, novuga ngo inzara canke se sinzi ngene novuga ibihuye na kwire yawe, ibihuye n'igisa cawe. Nuko rero tuzosubira mu kiganiro yaga muganga c'ubutaha canke mu bindi biganiro vyose bisanzwe bitambutswa kuri Ntambwe Heta TV. Jewe Janvier Manirambona reko ndabashikiriza kino kiganiro nkanahanda gisozereye, naho ubutaha ni agahwane.